Je nitwa Dominique Ndayishimiye abanaje nserukira ubushikiranganje bw'iga ca leta. Kuri iki kibazo yabajije kivuga yuko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi ko yamenyesheje ikonte abanyuruje amatungo ya leta boza barashirako nivyo izo konte zaruguruwe zimaze amafaranga amaze kujako arenga gato miliyaridi zine zirenga kandi ayo mafaranga yaciye yicara kw'ibanki ariko arakoreshwa mu bikorwa vy'iterambere nk'uko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yabivumereye yuko amafaranga yose azokwegeranwa biciye muri ubwo buryo hazoboneka ikintu ciza cane kizokubakwa ngaha mu gihugu ciza c'u Burundi cerekana yuko abantu bamwe bamwe n'abandi uvyo bari baranyuruje mu matungo y'igihugu vyagarutse mu gihugu kandi vyagize akamaro ku gihugu. Rero muri uno mwanya amahera ariko yobarenga gato umuriyaridi n'ibihumbi amajana abiri, ayandi urumva yuko hari ibikorwa nyamakuru yagiye arakora. Murakoze. Renine nawe yabajije mu bushikiranganje bujejwe kumenyesha amakuru ati ibijanye n'ubuhinga bwa none birafise akamaro ariko umuvuduko wa internet ntukwiye. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganje ico kiriko kirakorwa. Yego murakoze. Yitwa Thierry Kamoya abantu umuvugizi w'ubushikiranganje gutuma tumarako amakuru ubuhinga bwa none n'ibinyamakuru. Ikibazo Renine umwana yabajije twacumbise ijanye na internet. Uno munsi internet murazi yuko ari ibikoresho gihambaye mu buzima bw'ibihugu eka no mu mirimo ya misi yose. Ntaho ushobora kuvuga iterambere atagira internet kuko mu bikorwa nka byose bikorwa hakoreshejwe umurongo wa internet. Ubu turi ngaha turi mu ntara ya Cibitoke. Jewe ndafise umugenzi aba muri Korea y'Epfo mu mwanya anubikiye agafoto anyereka aho nicaye, aho ni ukuvuga yuko ariko arakurikirana kino kiganiro. Bisigura rero yuko umurindi muriko murakoresha ko mu gutanga abamenyeshamakuru ariko bakoresha kugira ngo kino kiganiro gishike ku isi yose ari umurindi ukwiye. Aha rero nagomba menyeshe yuko ikibazo ca internet ari umwitwarariko wa leta ndetse hakaba hamaze gukorwa ibintu bitari bike kugira ngo abenegihugu bashobore gukoresha umuhora wa internet kandi ku murindi ushimishije. Aha murazi yuko mu Burundi bwose hariho umuhora wa fibre optique uca mu ntara zose z'igihugu kize Burundi kandi n'umuhora unyaruka cyane rwose wagutse ndetse n'igiciro novuga yuko ari igiciro giciriritse. Mwishirahamwe BBS basanzwe bakoresha uwo muhora mu kudandaza banatumenyesha yuko baherutse kugabanya ibiciro ku buryo nk'abagura umutekero munini ico bita megabyte imwe yavuye ku mafaranga agera ku 130 y'amadolari aja ku 70. Iruhande y'ishirahamwe BBS hariho rero n'ayandi mashirahamwe asanzwe adandaza umuhora wa internet, yakuvuga amashirahamwe musanzwe muzi yaba limitere yaba onatere yaba econetereo n'ayandi. Ariko rero ayo mashirahamwe nkamenyesha yuko adandaza, navuze yuko n'igiciro wagomba ugereranije no mu bihugu dusanzwe duhana imbibe igiciro kitari hejuru. Ukuvuga yuko uwo mu internet hano mu Burundi iyo kandi ushobora kwikenera kuyikoresha wese ashobora kuyironka. Ariko rero icyo mumenya ni iki nuko iyo internet iradandazwa
ayo mashirahamwe nariko ndavuga aradandaza. Uko rero adandaza bivana n'amikoro y'umuntu wese agomba kuyikoresha, kuko aragura akagura umutekero. Murabizi imitekero ibihari ico bita nk'amabuke cyangwa kapasite. Umuntu rero bivanye n'uburyo afise cyangwa igikorwa agomba gukora, araheza akagenda muri ayo mashirahamwe agaheza akagura umutekero abona akeneye. Nka kurya twogereranya nk'umuntu agomba gucumba ubugari, agomba gucumba bunini, aritegura akagura ifu nyinshi, hanyuma akagera n'amazi bikwiranye. Ntiyorondera ubugari bunininya kandi afise agafu kari kurusha. Yumvikana rero yuko kugira ngo umuntu aronke umuvuduko ukwiye, kugira ngo arangure imirimo yiwe, agenda muri ayo mashirahamwe agaheza akagura umutekero. Mwumvise yuko ibiciro atari umurengera cyane, ariko areco tuvuga nuko abarundi ahanini ntibaramenya neza yuko ubu muhora wa fibre boutique dufise ukwiye Burundi bwose. Ni hamwe bavuga bati twicaye ku kirezi mugabo ntituzi ko cera. Uyu muhora wa fibre boutique ni umuhora munini wagutse kandi unyaruka, ndetse no mu bihugu duhana imbibe atabo bafise. Aha rero twohamagarira abakora imirimo itandukanye yuko boza baregera iryo shirahamwe BBS rigaheza rikabatunganiriza bakagura imitekero ikwiye kugira ngo bashobore gukora ibikorwa byabo atangorane. Ariko rero hari ikumbure n'ikindi gishobora gituma uwo muvuduko utaba mwiza cyane. Murazi yuko ayo mashirahamwe nariko ndavuga asanzwe adandaza internet akoresha iminara, ugasanga iminara iri ahantu mu gihugu hagati ku misozi miremire, kumbure umuyaga nkuba wa Regide udashobora gukora gushikayo, nabo bakoresha umuyaga nkuba mu kugira iyo minara ikore. Hari naho usanga bakoresha ibitoro biciye mu bimwe by'amagroupe electrogene, mugabo ugasanga igitoro cabuze. Muri uwo mwanya rero umunara ntuheze ukore. Niho rero usanga nk'umuntu ariko akoresha nka telefone adaheza aronke iyo connection ikwiye. Murazi yuko amatelefone n'umunsi tuyakoreshamo byinshi, uretse guhanahana amakuru harimo no guhanahana amafaranga biciye muri za Cash na Cash. Ivyo rero iyo minara itari kirakora biratuma abantu bari muri iyo micungararo badaheza ngo baronke umuvuduko bifuza. Ariko nagomba nse n'ubandanye ngira ngo songora tubandanye. Yego ngira muriko mvuga kubona usongora kubera inyishu ndiko natanga kumbure zabayutse, ariko nagomba kubabwira yuko hariho n'uwundi mugambi wa leta y'u Burundi ukwegereza internet abenegihugu bafise amikoro make canke abakenyezi, abigemeka n'urwaruka. Ibyo nabyo bikaba bizoca mu mugambi witwa Pafein, nabo waratanguye gukora kuva itariki ya mbere ukwezi kwa Ntwara n'uno mwaka. Tukizera yuko mu minsi iri imbere ico kibazo muriko muravuga c'amakonexion takizoba kihari, ariko tugire kudusura duhamagarira abenegihugu yuko cyane cyane nk'abakora ibikorwa byo kudandaza n'ibintu bitandukanye baze baregera BBS. Uwo muhora twaronse biciye mu buryo bwinshi tuwukoreshe ntube imfagusa. Murakoze. Akoze tugaruke ngaha ku muvugizi w'umukuru w'igihugu Nitera yabajije ibijanye n'umugambi w'igihugu w'iterambere 2027. Abaza ati naho hari n'ibindi byagiro n'ibyo mwaka w'2060 Burundi buzaba bumeze ati rero ibyo bintu byose byinjiranamo muzobikonora. Murakoze. Izo nteguro zose ni izijyanamo ngo ziruzuzanya. Ejo haheze nk'uko twabivuze haraba ikoraniro ridasanzwe ryerekeye iterambere, aho herekanwe amerekero y'Uburundi twifuza. Amerekero y'Uburundi bwigahurira mu 2040 bukaba buteye imbere mu 2060. Nk'uko mubizi barabivuze mu Kirundi bati utaziyaja ntazimira kandi ntacegwa, kuko hashizeho hose nahagenda. Inzira y'iterambere, urugendo rw'iterambere, urugendo rudahera. Ntaguma yongera ko araba intambwe yagezeho, agasuzuma akaraba ikibuze. Byabaye ngombwa rero yuko hashaka ishusho
yerekana aho Uburundi turiko turaja kugira ngo dutunganye ibikorwa tuvyerekeza ayo merekero. Aho mbere bashigira ko saba abarundi bose abikorera ivyabo, inzego zitandukanye za leta, eka umwe wese mwemuraba agira integuro yiwe ayishushanya kuri ayo merekero. Leta y'Uburundi yaratanguye umwaka integuro y'amafaranga izokoresha izogenda yisunga ayo merekero y'Uburundi mu 2020. Byongeye ku mwaka hazosuzumwa intambwe tuzoba tugezeko, igisata cose intambwe izoba yagize, iyo ntambwe izoba yagize yerekeza ayo merekero y'Uburundi ukigaburira mu 2020. Rero kumuhumuriza oya bizoturagiza integuro aho kubiruzuzanya, aho abarundi bose baraba iryo shusho bagire rwabo nabo bitegure kuja gufata urugendo rw'iterambere. Murakoze.